uriya mugano tuzi nyene urashobora kuvamo ikinga uvuze ngo mutugenegene none ni kinga abantu bagenderako cyane kinga ryo gushariza. Murakoze ivyo twita ubugenegene si ibi ivyo dusanzwe dukora nk'ubugenegene nibindi iyi ni kinga abantu bagenderako twifuza vuba kunarishira ku isoko rigugwe na benshi nkuko benshi bamaze kubiribaza cyane ariko tugashima kutaribaha tukiri tutarabemeza neza mu kubigerageza mu kubereka ubushobozi rifisi nk'ubu tumaze kuripimira ahantu henshi hatandukanye mu mabarabara mabi ariko hari ivyo tugisigaje vuba abashaka kurigura tuzoribaha. Murakoze tuzoyabaha. Ubwa mbere twarakwirikiranye turakora ivyigwa dusanga umugano n'ubwoko bw'igiti gikomeye cyane. Umugano n'igiti gikomeye kitaribwa n'umuswa twoho tunawutorera n'ubundi bushakashatsi bwo kuwukingira kuzobungwa imyaka iyo ariyo yose womara ahantu hariho hose wobuteretse ubwo buhinga turabufise gushika uno munsi. Mwiriwe neza canke mwaramutse bivana naho mudukurikirana muri imbonesha kure umuvugizi S4 TV. Nkuko mubibona ntituri muri studio, turi muri stade Ingoma. Igihe dufashe iki kiganiro hari kwigerekerezo rya 25 kwezi kwa kane uyu mwaka 2025 aho hari ibirori bidasanzwe vyaho Payeje imaze imyaka 4 iri ku kivi. Mbere ivyo birori byari byatewe iteka na nyiricubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ugwaruka rero rwinshi rwavuye mu ntara zose ruje kwerekana ivyo rwakoze, ivyo ruriko rurakora kugira ngo Sebarundi mukuru w'igihugu uvyukuri abone yuko bwa bundi iciyumviro ciwe cyageze kure kandi kiko kirafasha ugwaruka rwinshi. Jewe rero Claude Kubwimana ni jewe tugiye kugumana namwe ariko sindi jenyene, nahisemo umujene umwe. Bon, twabonye ivyo yakoze dusanga ntibimenyerewe cyane mugabo turaza kuhashika. Ubwa mbere hoho turi kumwe nande? Ego me ndabaramukije, uri kumwe na Claude Ndayikengurukiye. Nanje nitwa Claude. Bikaba ibintu vyiza cyane kandi ni televiziyo nyene ishigikiwe n'umugambi Payeje. Namwe kandi nivyo murashikiwe na Payeje. Ego me. Societe yanyu yitwa gute? Menya umwuga Nyanzarake. Menya umwuga Nyanzarake. Nyanzarake sabantu basanzwe. Ariko tutagiye kure. Muri Menya umwuga turabona igari riri imbere yacu. Abantu baribona bibaza neza yuko ari ya magari tumenyereye amadalayeri. Mugabo iri gari genda riravye ntisa n'andi magari. Rihinguwe muki? Ego me murakoze muri Menya umwuga Nyanzarake nkuko dusanzwe twashigikiwe na mugambi Payeje mu mugambi wacu dusanganywe wo gukora amakinga ayutugenegene ayasanzwe n'ayandi. Nkuko mubibona rero ikinga iri imbere yacu muri uno mwanya ni kinga isanzwe ikozwe mu migano. Iyi migano twifitiye twirimira. Murakoze. Uriya mugano tuzi nyene urashobora kuvamo ikinga uvuze ngo mutugenegene none ni kinga abantu bagenderako cyane kinga ryo gushariza. Murakoze ivyo twita ubugenegene si ibi ivyo dusanzwe dukora nk'ubugenegene nibindi iyi ni kinga abantu bagenderako twifuza vuba kunarishira ku isoko rigugwe na benshi nkuko benshi bamaze kubiribaza cyane ariko tugashima kutaribaha tukiri tutarabemeza neza mu kubigerageza mu kubereka ubushobozi rifisi nk'ubu tumaze kuripimira ahantu henshi hatandukanye mu mabarabara mabi ariko hari ivyo tugisigaje vuba abashaka kurigura tuzoribaha. Murakoze tuzoyabaha. Ubushakashatsi mwagize mwebwe mwasanze umugano ushobora kuvamo ikindi kintu nk'ikinga. Bon, none ikinga umuntu aririko arihasira neza yuko uyu mugano vraiment ukomeye. Murakoze cyane. Ikinga twebwe twiyumviye kurikora mu mugano canke gukora amakinga mu mugano. Ubwa mbere twarakwirikiranye turakora ivyigwa dusanga umugano n'ubwoko bw'igiti gikomeye cyane. Umugano n'igiti gikomeye kitaribwa n'umuswa twoho tunawutorera n'ubundi bushakashatsi bwo kuwukingira kuzobungwa imyaka iyo ariyo yose womara ahantu hariho hose wobuteretse ubwo buhinga turabufise gushika uno munsi. Uyu mugano
Twarabigerageje tushira ku munzane n'amakadre canke amakinga akozwe mu buryo bwa mu vya Juma metallique. No, aluminium. Ukomeye kurushavyo. Kandi izo kinga deje ubu ni nyinshi ziriho nyinshi. Rero mu bisanzwe iri kinga niyo mpamvu tuzobanza kuvyereka abantu neza babibone agire ka abantu benshi bakomeye kuko iri byandikiwe umuntu atarenze ibiro 150. Oya nta nububaho ngira ngo birenza. Mu Burundi abapima 150 si benshi. Ntabahari. Shatse kuvuga ko tworishira ko porte bagage rigatwara babiri base 75 kg. Aho uri mukuri? Ndi mukuri. Rero benshi bamaze kurigenderako ngaha. Na nyakubahwa coordinateur wa Payeje Desire Manirakiza yagendeye ku mwanya munini kandi ujya n'umugabo afise ibiro vyinshi kabisa kandi muremure. Yego. Rero mu bisanzwe twaravyitondeye tunabyize umwanya muremure. Si ibintu dupfuye guhubukira murakoze. Igiti cy'umugano kirakomeye niko mugabo amakenga jewe yanje uraza kuyamara kandi noneho wamaze kuyamara bukebuke. Aha hantu muteraniriza hariho vraiment la sirete yuko aha hantu hatogira ikibazo uri kuragenda. Murakoze cyane. Nibiki mushira ngaha kugira ngo nimba atari banga kandi. Murakoze cyane. Bo igifundi cyose kigira ibanga. Ariko hano hantu nagomba ndababwire ko uburyo hateranijwemwo bivanye nuko ariho hikorera cyane burya mu ngingo niho hakora cyane nkaha mu Kinaga ku batunze amakinga niho hakora cyane twahateranije mu buryo bukomeye cyane kurusha uko twiyubara hano hagati kurusha uko twiyubara aha hagati ego kuko ibi aha hagize ikibazo hagacomoka umuntu yogira ingorane kurusha uko yufuma ivunika aho hagati hateranijwe mu buryo bukomeye hanyuma duca turondera utundi tuntu two gufukisha estatikima rero nta makenga umuntu yogira ku kuntu hateranije. Ndabona iri kinga mugano igice kitari gito ariko ndabona ahandi hantu ari ivyuma. Ego. Hari ubundi bushakashatsi muriko muriyumvira ku buryo ejo iri kinga rizoba rigizwe n'umugano gusa canke n'ibindi mugabo nimba bidashoboka naho ibi vyuma mu bikura hanze biroroha kuronka. Murakoze kuri ico kibazo ciza mu mbajije. Dushigikiye twebwe twiyumviriye gushigikira umugambi n'impanuro Sebarundi nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yama avugana ntaryo ahanura cyane cyane twebwe ugwaruka. Twasanze twinjiza amadovize make ariko dusohora menshi kugira ngo tunagabanye bimwe muri ivyo nuko tuzogwiza vyinshi mu bivuye hani wacu idovize zahora zija kuzana vyinshi mu bivuye hariya zigabanuke ibindi tuvyikurire hano. Ubwa mbere nubwo byose tutarashobora kurigira ibivuye hani wacu ariko tuba tugabanije hamwe twobigwiza. Kabiri n'umurimyi w'imigano atarafisi yabishora deje urumva ko azoba rose isoko. Ikirenze ico ku kabazo mwambajije hariho ibindi vyuma wewe mwatubajije ko hari ubushakashatsi twoba turimwo bwo kugira ngo ikinga ryose rigigwe n'umugano gusa canke n'ibindi bintu mugabo bitari k'ivyuma. Egome cyane uwo mugambi turawufise ariko nta uvuka rimwe ngo yovuzuri ngo tuzoza turagabanya kimwe kimwe. Nibi biramaze washaka kuko bigabanya. Ubu hari yindi iri hariya yoyo n'amavora ni bambu. N'amavora ni bambu turiko turaniga gukora uyu mukasi ambambu mu bisanzwe tuzoza turongeza kimwe kimwe hanyuma ibi vyuma bindi tubikura hanze y'igihugu ntibitworohera kuronka vy'ukuri cyane cyane dufatiye ku buryo nka twebwe ntituja mu Burayi cyangwa mu Burishine ngo dukomande dusabi idovize muri BRB tugenda hi Tanzania hagufi mu nganda kanaka dukoresha amashiringi nayo muri berbe nta bisaba ko marishe noire baca batuzimba cyane tubizanye bigaca bituma niri kinga umwene gihugu yoriguza zimbutse we cyane bizijya zindi pièce bigaca bimuzimba. Ni nayo mpamvu turonkeyeho akaryo biciye muri televiziyo umuvugizi bwo gusaba hariho inganda hano mu Burundi zo dufasha hariho ivyo twokenera dukoze komande muri ariko kandi
twisunze inguvu dufise inguvu twahawe n'umugambi payeje ntizihagije nta nizitwemerera kuba twokora komande muri Musumba style ariko mu gihe yo twiyumvira ko abo bavyeyi payeje katwiyumvira ko turakora kamburusema neza nubwo inguvu zidakwiye ariko hamwe umugambi payeje wo twiyumvira ko ukatwongera inguvu ivyo dukura hanze vyogabanuka maze tugakora amakomande nko muri Musumba style hariho ivyo twokurayo tukabigura mu marundi umugambi ugatera imbere. Murakoze yaba payeje canke abandi ba partenaire bariko baravyumva ingene bagomba gushigikira runo rwaruka. Mugabo ndafise ikibazo gigira ngo amatsiko yanje ahere, nta bumenyi bwinshi mfise mugabo bambwiye yuko no munsi kinga rishasha ryo warigeze ku miliyoni. Mwebwe naho mutarashira ku isoko iri kinga nkuko kugira ngo abatwuva bagire bati byukuri vyaragabanutse nimba tari banga canke turacavyiga rizoba riri hagati y'amafaranga ngahe y'amarundi. Murakoze cyane iri kinga oya sibanga ivy'igiciro sibanga kuko turabadandaza cyane shaka kuba bagwiza tunga bo ikinga nkuko bivuze ayo yandasanzwe ageze ku miliyoni ku majana 9 jusqu'à 850,000 ariko aya makinga turiko turatunganya ayabakuze azoba ari hagati y'iraki 5 n'iraki 4 z'abana zizoba hagati ya 150 na 200,000 ego nimba vrema kujya babitubwiye ari kinga nyene ara normal nta mbe nk'ubu nari ryagira ikibazo kuno azoba yariguze mwebwe muzoba muri kure mu ruganda rwanyu ese kazogaruka ko nta kintu kitagira ikibazo arahava kagaruka murakoze cyane na karorero twebwe mu mugambi wacu ivyo dusanzwe dukora si ibi gusa si fabrication gusa ari ibindi musanzwe mukora dukora assemblage des pièces de vélo turakora réparation de vélo en fait nizo zisanzwe turazirepara bivuge ngo izizo twikoreye ni bisanzwe hanyuma tugakora ni fabrication ariko ubuhinga izi turiko tuzikoramwo nk'ubiri rimeze uko nta mufundi ariho w'amakinga yonanira gukorera reparation kuko si ikadere izocika ntibikunda iri ripfuye ryofa handi aha hari ivyuma wanashima ipine ivyo navyo bose bashobora kubikora ariko ivyo bose bobikora ariko kadrema oya ntavyo dutegekanya kwizopfa. Urakoze Claude kuduha umuco kuri ikinga ryanyu rikozwe mu mugano mushikiwe n'umugambi payeje ini innovation na kabirya vraiment ama ONG muri ko muratubona aba diaspora mushigikira abajene bo mu Burundi barafise impano nyinshi kuburyo yambono kazoza atamakenga yuko tuzoyishika ko tuko turasozera kino kiganiro wowe nakahe kamotera none urundi rwaruka aragwaruka rwinshi rureza amaboko rurindiriye akazi ka leta rukaba muri Jeronere do Madresse akamo batirawe nakahe. Murakoze cyane Claude akamo twotera ugwaruka nuko gwo bugwize gwo burutize twokura amaboko mu mpuzu tugakura amaso mu gusaba ubuzi kuko natwe turashoboye kubwihangira twebwe nyene. Umugambi payeje hari ikintu utwugururiye cyane twasanze impano mu bajene zari nyinshi cyane zari ziryamye tukabura n'inkabuzo abego cyane ubu rero kuva tuyirose twaramaze kubona ko dushoboye vyinshi ico notera ko akamo ugwaruka baba bari hano canka bari kudukurikirana kuri iyi imbonesha kure umuvugizi TV ego nuko twokura amaboko mu mpuzu kabiri tugahurumbira kwiyubakira no kugerageza impano ziri muri twebwe kuko inzira yo kuba umugwiza tunga no kwikorera nayo gukoreraho nibirebire. Twandikire muri commentaire nimba ari kibazo ufise canke arico ugomba kubaza neza kugira ngo baze baguha umuco kumbura ikindi gihe tuzobasanga ku ruganda rwabo tubone neza n'ibindi bakora kugira ngo muri societe yabo ivyo bariko barakora yambono kazoza vy'ukuri tuzoyishika ko nta kibazo. Ariko imbere yuko dusozera ntiwibagire gutanga akanimero kawe kugira ngo ejo amakomande hanazo baba bafise amasoko manini bagomba amakinga menshi akanimero kamyu muri kawe kugira ngo baziba gutore vuba. Murakoze cyane Claude akanimero ni ngombwa kugatanga namaze kugatanga kuri benshi cyane bakambajije iyo hiyo no ku bindi binyamakuru
na cyane ko hari n'abamaze kuduha amakomande y'amakinga kanaka. En fait nuko tutaganiye cyane turakora n'izindi tuzobasanga ku ruganda vuba cyane nyongwa n'abantu babiri gatuma worohereza umuntu tujuru mu mugano naho nyene. Oya izo twatumaze gukora metallic bigatuma nka wewe na madame wawe mujanye muri siporo umugida adakanyaga nkuko yishakiye umutwaro ukushatse. Rero amakomande ni menshi. Aka nimero ni 66 97 66 12 iyo ni telefone mobile. WhatsApp 69 amajana 529 amajana 338. Murakoze. Mwavyumvise mwanavyiboneye ikinga rikozwe mu mugano nta kibazo na kimwe rifise rije kugabanya byinshi cyane ibiciro aho ivyuma twakura hanze byari bituzimba ariko ubu tuvyikurira mu Burundi ugwaruka durashoboye. None rero ndagushimire cyane aka kanya mwaduhaye tuzobasanga ku ruganda aho mukorera bino vyuma vyanyu vyacu bishaka kudufasha twese naje kuko ndakenera ikinga vuba nzobashorera. Yego. Tubateye intege rwose ku Muvugizi TV mugira inguvu cyane n'ibindi mumananye mwiyumvira kugira ngo mu gihugu cyacu habe impinduka. Twari kumwe nande? Mwari kumwe na Claude Ndayikengurukiye Nyanzarake. Claude niwe twari kumwe nanje nyine ni Claude Kamahad kuri televiziyo Umuvugizi S4 TV. Inyuma ya kamera ndabona Jogos na Ashraf bariko babikora neza kugira ngo amajwi n'amasanamu bibandanye bigenda neza. Kino kiganiro nico kigeze ngaha ariko ibindi biganiro byo birabandanya. Mugira umunsi mwiza murakoze cyane. Murakoze. Umuvugizi TV.